Ewe ijwi ry'ugwaruka ntawe utokumviriza.
murabona muri abantu beza adasanzwe mana yanje ngabira gusenga gusenga ni gukuru mana yanje ngabira gusenga nasezeranye isezerano n'amaso yanjye none noshobora nte gushyira ijisho ku mwigeme. Murongo wa 4 mbega yoyo niyitegereza inzira zanjye igaharura intambuko zanjye zose asangwa naragendeye mu binyoma ikirenge canje kikihutishwa no kuja kugunga. Ikirenge canje kikihutishwa no kuja kugunga ningerwe ku munzane w'ukuri kugira ngo Imana imenye ukugororoka kwanje. ijambo bakwigisha niryasotereyeko ningerwe ku munzane w'ukuri kugira ngo Imana imenye ukugororoka kwanje. iryo jambo ngomba kubasezeza. ejo nabigishije akamaro ko kwegera intebe y'ubuntu, akamaro k'umukristo yageze ku musaraba akaronka ikigongwe niba hariko abikemera, akaronka n'ubuntu buzomutabara mu gihe akeneye. uyu munsi tuganira amajambo, reka ndabe kubajana kure ndababwira ibyo aribyo nasomye. uyu ni Yobu yariko yitsindishiriza imbere y'Imana
inyuma y'uko abitwa abakunzi biwe bamwagiriza ko ari umunyabyaha ko ibyaha arimo byatewe n'ibyaha yakoze atarisigura nawe soma ndabona Elifazi ibintu yamwagirije usanga n'amajambo akomeye cyane. Mwari muzi yuko ingene abantu batubona atariko abantu batubona, ingene abantu batubona atariko Imana itubona. Imana ifise uko itubona, abantu bavuga yuko batubona. Ivyo ariko bimeze kuko Imana izi ido n'ido. Imana irafise amakarite yisangije idasangiye n'umuntu n'umwe. Imana izi byose, Imana ishobora byose, Imana ibera hose icyarimwe. Elifazi amajambo yamubwiye baramuhabwa n'Imana, murasoma mu gice cya 4 ku murongo wa 3 n'uwa 4. Yabanje kumwibutsa agateka kiwe yari afise adaraja mu ngorane. Yari umuntu atunze muri ako karere kose, niwe yari atunze cyane kandi umunyacyubahiro, yari n'umunyabwenge mbere y'umuprofesori. Mwasoma murabe kuwo murongo murabibona. Amubwira ngo niba ingene bigisha abandi, hari ingene bigisha abandi. Yari umwe mu bakuru b'igisagara, kuko hariho abakuru bari abameya bajejwe mbere y'ibindi, ariko wewe baramwubaha, yari umushefu. Murabisoma neza murabe mu gihe cya 29 ku murongo, icyo gice cyose musome murabe, muragera ku murongo w'indwi. Yari ameze ingene yari umwubahwa, yabateza ibitsure. Abandi batware b'icyo gisagara bo bari batunzwe no kugira ibituri. Bo bari abantu bakinze abakene bagashyira imbere abakire, ariko yari ubugororotsi bwiwe. Murasoma muri icyo gice cya 29 guhera ku murongo wa 12, muzasanga wewe yafashe abantu bahatwa, mbere akabagarurira ibyo banyazwe, kandi ntiyatinya abantu ku kigohe. Elifazi rero amwagiriza ko yacumuye. Si uwo wenyine, amajambo ya Biludadi nawe yavuze yaramuriye sha. Hariho umuntu akubwira ijambo ukamenya guteye icumu. Hari umufaransa yavuze mwabivuga ngo kudonange epi kudonanse. Hari umuntu aguma afungura akantu kamenya afungura toilette. Murazaza murumviriza imiryango y'abantu. Aramwagiriza ngo hari umuntu Imana yigeze kugeza batacumuye, yo nawe wirata. Rero abanyenyenyeri
maze naravuga nti nzopfira mu rugo rwanje ntinzogwiza iminsi yanje ingane n'umusenyi n'imizi yanje ishorere mu mazi n'ikime gitonda ku ishami ryanje bukarinda buca mu bwiza bwanje bwama bwiyubura n'umuheto wanje uhora umwerasi mu ntoke zanje. Amina. Haleluya. Imana yampezagiye yampaye nzosaza neza sha bizogenda neza mu mwanya mutoya azabona ibyo yari yiteze birahindutse giturumbuka zimva abana barapfuye bose giturumbuka zimva ibintu birabaye nabi giturumbuka butike arayihonda inka zihamba giturumbuka amafaranga kuri konta y'ibindi bipapuro giturumbuka kandi karahutse giturumbuka Imana irakubita igisipurize ariko na shetani arakubita igisipurize urumva aba bantu rero bakaba mushakore ntibikunda umwe ahagaze kuri experience yaciyemo ubundi avuga ngo lesansedizera ngo mwabakira ibintu byise barakeneye umuganga tugaragaza ibintu bitaraho ubundi muhagarara kuko yise yabaye mu ishuri urumva ibyo bintu ntibibaho mwese muriko muranyumva none muriko muraba abagabo bagomba bahindagura ariko muranyumva none nitaba ngombwa ndabifatira Yesu ashimwe Yesu ashimwe Yesu ashimwe Yesu ashimwe azabona arahindutse umugabo umwe umuntu wese yavutse ni indwara ndababwira icya kabiri ndakibabwira ni inzara mvuga icya
none noshobora gushyira ijisho ku mwigeme reka nigishe shaka ukabona ni mu bitari byo jewa mubona merasezeranye isezerano n'amaso yacu umva ibyari byo n'indahiro umuntu arahira iyo yinjira mu buzima umuntu agomba kuzezera bagahanga hari indahiro arahira afasize abapo tindahira imbere y'igihugu n'imbere y'Imana ko jyewe nazogira ibinini haleluya umva ingene yavuze naracanye amahane n'amaso yanje komandere zivuga ngo igituma ngo yavuze yahaye disipurine amaso ngo nuko ibyaha byari byatsinda abagabo bicungiye muri ako karere ngo byari ibyifuzo by'amaso by'abari batwawe n'ubushakanye n'ubusambanyi kandi bihera mu maso ibyifuzo by'amaso ibyifuzo by'umubiri n'ubwibone bw'ubugingo bitanduruka aravuga ati jewe igihe niri Imana mu bugorozi bwanje hariho disipurine nabijyamo ndabizi nanjye nanabijyamo iby'Imana ndabizi amategeko yabyo ko kizira gusambana ko kizira kwiba ko kizira kubeshya ko kizira kwica disipurine narasezeranye n'amaso yanje nabijyamo ndabizi iki gisoza nakijyamo nziriko gufunga impepu ko muri seri bakubitwa ko muri seri bamererwa nabi ninashaka ndabizira nta muntu utagira impanuka bakamegeza risika nabijyamo ndabizi iyo ndahiro umugorozi yayijyemo umugorozi bwawe yarayirahishe muraroba numvise mwabacana ibi bintu nabishobora bizi ndakubaza ibintu wabije mu minsi ibi bintu byo kugoroka baje ukura bizi mwaratonda ukura bizi we wa muhungu we ubwo wategurazi ibyari byo murasa murigisha mu gice ibyo bazanye ibyari byo hari umurongo ntarengwa nariza narizi ibintu where the fuck where is that jewe yobu nabije mu ndabizi hari ibintu bijyana ko rwigana umusaraba ko rukwiyapa wemewe muri fungane n'indahiro baje kubabwira amen nibwo rufatiro rwiza mu Kristo ishaka bikora ndabigisha niriya kiyavuga ngo none Imana kibiri nsigamira niritegereza
ibipimo bitatu. Igipimo cya mbere ni igipimo gipima neza ko umuntu yakijijwe koko yakagororoka koko. Ikindi gipimo ni igipimo kirambye gipima umuntu ko yubaha Imana, kuko abantu batinya ibyaha mu buryo bwinshi. Bamwe batinya gufungwa, bamwe batinya gukubitwa, bamwe batinya gutwegwa. Ariko ubugorozi bwo gutinya gufungwa uri umushoboye kwihisha ubikora. Ariko ubugorozi bw'ukuri ndabubabwira, reka rero turabe igipimo gipima ubugorozi. Bibiliya ivuga iki muri Yesaya 3:10? Hari mesaje ivuga ngo iki, somera nawe Yesaya. Wabonye? Gatatu umurongo wa 10 havuga ngo mubwire umugororotsi ko azomererwa neza, kuko azotungwa n'ivy'ibikorwa vyiwe vyamuje. Urakoze cyane. Bene data muriko muranyumva uyu munsi sigomba kurarusha. Igipimo gipima ubugororotsi. Ubugororotsi si amajambo pasiteri. Ubugororotsi cyangwa gukizwa si ukubwirika ngo ndakijijwe. Oya! Ubugororotsi ni ivyamwa. Ubugororotsi ni ingeso. Nicyo gituma mesaje ibwira umugororotsi, bamubwira umugororotsi bazomererwa neza, bavuga ngo batungwa n'ivy'ibikorwa vyiwe vyamuje. Bibanza kwamuza, bibanza kutabona, kwamuza. Muga ivyo bintu baravyumva na pasito. Kwamuza ikawa irasanyagiza zamuje. Haleluya! Na Yesu yavuze ngo muzobamenyera ku vyo bama. Ntukabona uko bama mu rusengero, muzobamenyera ku vyo bama. Ubugororotsi ni ivyamwa. Ubugororotsi si ukuvyiyita, si ukuvyivuga, si ukuvyihaya. Ni ingeso, ni ivyamwa. Bibanza kwamuza. Ijambo kwamuza uko baravyumva. Reka nigishe kwamuza gato. Hari igihe umuntu aba agasarira mu nzu, agasarira mu nzu runaka, bikamenywa n'umuntu wiwe, bikamufata bikamutegeka
c'est une puissance de Dieu pour le salut qui compte. Quoi? Alléluia. Kuko mutunga bwiza utateresoni ari ubushobozi bw'Imana buzana uwizera agakiza uhereye ku Muyuda ugashyira ku Mugiriki. Kuko muri ubwo butumwa ngo ni ukugororoka kuva ku Mana. Umuntu agomba gucungana ijambo ry'Imana niwe yitwa umugororotsi. Mbega muzi ko nta bantu bica bangeso nziza badakijwe ubwabo basambana. Nagiye ntangaje sinasambana vrema bangeso nziza batiba ariko batanduzwa n'ubutumwa. Ubugororotsi bwiza n'ubugororotsi ugorora hejuru yo kubaha ijambo ry'Imana. Bibiliya ivuga ngo nabitse ijambo ryawe mu mutima wawe ngo none umucoma. Bene abo niho ufise abantu abana bangeso nziza bashobora kuvuga cyo mu Rwanda yize ikiremba yarigeze kumbwira akantu naryoherwa. asa nk'umugororotsi uyihaye iki cyangwa se icyo ironse mu kuboko kwawe ni iki? Hari abantu usanga bavuga ngo nayihaye umutima wanjye. Umutima wawe wihaye cyangwa wakitwa mugabo Imana ishaka ikirose kivuye mu kuboko kwawe. Nicyo gituma duhora dushikanira Imana tugatanga ibyacu tugatanga inyubako. Umunsi umwe Yesu ariko arigisha ku bugingo budashira haza igisare cy'igitundisha gifise imodoka y'ifaranga byinshi muri banki cyari kiyahuta ngo mwalimu nkora iki urazana mu bugingo budashira kubera ubugingo ndatse ko buzoshira reka gafite kwa muganga waba uriko burashira nibushire nyabukana mugabo ni yane amaherezo y'inzira ni mu nzu uratinda mugashira kuko turi mu bugingo bushira n'ukuri udasi kutwegana na sivyo. Nkora iki ntukibe mwarimu ibyo ajya kwibakira natungora kuba navuka ngo Imana ngo Yesu yacamo amupira ntugasambane jewe sinasambana tuyo myaka n'abajabo ngo Yesu yacamo ati koko ntukabeshe ngo wagirize inyuma mugenzi wawe. Mwarimu jewe navyitondeye kuva navuka baranyigishije idini ryaranyigishije bakamuraba umuntu ataratesha mbwira ikindi mpakije. Yesu babanje kumwigisha ijambo ryitwa abantu bazoja mu ijuru barimo ko ari abantu bitwa agahore parfait. Tende gushaka kuba parfait inakemwa usanga ugomba kuba parfait ugomba kuba agahore shora ivyo ufise rero ubikamira boro mbasarikigo sha musaraniba barisome pasako umwizero turabaza yarabato hari abandi tuvuga ubutumwa bwo gutanga umenya turabatesha turabatonetse ariko ivyaka vy'umugororotsi ugukorera nicyo gituma n'Imana yagejeje Aburahamu uti wamukunda sibyo reka yashaka umwana nawe Imana yigeze yakira ikimazi cy'umuntu kwamugeza ndakubonye. Haleluya amina. Reka ndangize ubuzima bibiri gatoya. Imana igomba gukuza umuntu igomba guhapfa
imucisha ku munzani. Hajya mwumva Yosefu yafungwa yamererwa nabi akanga agashorwa bijya byari ibipimo. Abarinzi baririmbye ngo abantu bategekanya Imana irabaca. bisobanurwa ngo wagezwe ku munzane basanga ntushitse.
inyishu bazizana ku mpapuro ariko ibipimo byapimanyuka neza inyishu yabonekeye ku gisiga sigira umviriza wagenda upimwa ku munzani utangura kujya ku ngoma baragupima burya baragupima shaka kugura umuvuga ubutumwa kugura pasito baragupima kuva muri cyaro n'iby'ubugororotsi burya barapima basanga dukwiye kubona iminsi y'ugukora kwawe igeze ku iherezo niko bisobanura arapimwe ku munzani nagomba gusenga Imana umunzani w'Imana n'ubu sikaneri y'Imana n'ubu ekografi y'Imana n'ubu n'ubu wapimwe erega hagita mu biro erega ujya gutandazwa ajya ku ishuri ujya mu bana bawe uri ku munzani sha hasigaye inyishu Nebukadineza uwo munsi wa mbere umwami Belushaza kandi umuntu yabaye yarapfuye muradasoma uruhare n'ayo mashamba wese wese n'umukiraneza hariho umuntu usanga upima umugororotsi nibande bagomba kumenya leta de sante yabo nibande bagomba kumenya ingene mu magara yabo n'impere bameze ubuzima bwabo bw'impere bumeze mwese abari hafi y'inzu iri mu kinge dogiteri wa radiografi muhenda asanga nigeze ku munzani kuma biteguye tubabagure dusenga Imana nigeze ku munzani kugira ngo Imana igaragaze ubwoko bwacu hasigaye igerageza cyane umunyazano beho hasigaye igerageza cyane umunyazano beho Izina rya Yesu Kristo yabambwe Golgotha ku musaraba